uyu mwanya ushobora kubona uri kuraca mu nzira nk'izo Yozefu yaciyemo, ukabona uri kuragwanywa kandi Imana yakuvuze ko amasezerano akomeye, ukavuga uti none ibi bintu ndiko ndacamo nibi, umviriza nkubwire, umwansi agwanya ico nyene. Haleluya. Ariko Imana nayo igize iteramiye ico yakuvuzeko, kuko ni inyungu y'Imana n'umugambi w'Imana, kandi Imana irinda kukirinda kugira ngo ugire iki ukibemo. Haleluya. Wewe ntiwikure mu masezerano, ntutege ubwoba n'ukuri n'ivyo uri kuracamo. Haleluya. Ntibigutera ubwoba, n'umwasi uwo nawe kugira ngo umuneshe. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Turi imbere yawe Data, tugushima kandi tugushimagiza kubw'urukundo rwawe, imbabazi zawe n'ineza yawe. Uri Imana nziza, uri Imana yera, uri Imana igororotse, uri Imana igira neza bugaca bukira, uri Imana idutegurira ibyiza naho rimwe na rimwe duca mu nzira zigoye, ariko Mwami Imana uburi kuradukomeza, uburi kuradukuza kugira ngo dushitse mu rugero ruguhimbara. None ndakwinginze n'uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana na bene Data, ndasengera umwe wese aryumva n'uzoryumva kugira ngo rize rimugirire ikimazi, rimutere Mwami Imana gushikama naho ari mu bihuhusi no mu ngorane zitandukanye, amenye ko upfumbaswe n'Imana atakintu na kimwe cyo basha kumukura mu kiganza cawe. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Rero bakunzi, ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rije guhumuriza umuntu wese ariko araca mu bibazo, ariko araca mu ntambara, abona mengo inzira ariko aracamwo iragoye ntishika, ariko narinje kukubwira ngo iyo nzira nyene uri kuracamwo ni Imana igushakamwo, kandi iyo nzira niri kwira kujana mu nyishu zawe. Haleluya, haleluya. Nta na rimwe inzira z'Imana ziba zoroshe, kandi igituma zitoroha nuko haba hariho umwansi agomba kugwanya ko udashika muri destine yawe, kudashika mu masezerano yawe. Ariko nagira ndakubwire ngo Imana ico yakuvuzeko, haleluya, ico yakuvuzeko, ico yagusezeranije kirinda kuba. Haleluya. Imana yacu nta na rimwe iva mu masezerano yayo, ahubwo twebwe abana b'abantu ni twebwe tuva mu masezerano. Ariko ndakwifuriza muntu w'Imana ngo ukomere. Haleluya, ukomere, kuko turafise ibishinga ntahe, turafise abatubanjirije bahagaze. Haleluya, bahagaze bubaha Imana kandi bashitsa mu masezerano. Reka rero dusangire ijambo ry'Imana riri mu Itanguriro igice ca 37, turasoma kuva ku murongo wa 5 dushikane ku murongo wa 11. Yozefu arota indoto, azirotorera bene se, barushiriza kumwanka. Arababarira ati, ehe nimwumve ibyo narose dutekera imikama y'ingano, umukama wanje urivyura urahagarara, maze imikama yanyu iraza ikikiza uwanje irawunamira. Bene se baramubaza bati, aho ni wewe uzotuganza, ni wewe uzodutwara? Izo ndoto ziwe nayo majambo yiwe bituma barushiriza kumwanka. Yongera kurota izindi ndoto, azirotorera bene se ati, nongeye kurota izindi ndoto, narose izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyunamira. Azirotorera se na bene se. Se aramukankamira ati, izo ndoto ni ndoto nki? Aho jewe na nyoko na bakuru bawe tuzoza dukubite inkoro hasi imbere yawe? Bene se bamugirira ishari, ariko se azigama ayo majambo mu mutima wiwe. Amen. Murumvise aya majambo dusomye, uyu musore w'Imana Yozefu, ngira ngo mwese amakuru we murayazi. Yozefu yari afise abo bavukana kuri se, bari 10, we yavukana n'umwana umwe, kuko se yari afise abagore benshi. Hanyuma ngo sagakunda Yozefu cyane, yari umwana mwiza, yari umwana yubaha Imana, yari umwana atinya icyaha, hama kaba umwana akora ku mutima w'umuvyeyi wiwe. Hanyuma ngo yama mushoneshereza impudu zidasa n'iz'abandi.
hanyuma ngo bene se bakamugirira ishari ryinshi, bamugirira ishari ryinshi cyane bakamwanka. Hanyuma noneho birunyuka, Yosefu arota indoto, ngo abona aha twasomye, ngo abona ngo imikama y'ingano ya bene wabo ngo yose iryamye, ngo hama ngo yabikeguka ikubita ngo imbere y'umuganda wiwe. Hama zibarotoreye ngo bace baramubwira ngo aho twebwe ngo ni wewe uzotuganza. Yosefu aravuga ati ibyo byose nibyo narose, kubagana no kutabaganza ntavyo nzi. Hanyuma kandi arasubira arota ubugira kabiri, noneho ngo abona ngo inyenyeri ngo 11 ngo zegu nazo ziza zikakubita imbere yiwe. Ngo hanyuma ngo usaramubwira ati none Yosefu, izo ndoto zawe ni ndotoki? Ataho jewe na nyoko na bene wanyu tuzokwikubita imbere. Ariko se we arumva ko ari ibintu bidasanzwe, arumva ko ari indoto zidasanzwe, ngo azigumiza mu mutima wiwe. Kandi na Yosefu yarazi uwariwe. Haleluya! Yarazi kibanza ciwe, yarazi ko Imana ikivuze idashobora kwivuguruza. Hanyuma ngo umunsi umwe bene wabo bari kuragira, se aramutuma ngo aje kuraba bene wabo. Hanyuma ngo ashitseyo bakimubona ati mwabonye karose, ati nguri yaraje. Haleluya! Baca batangura kugira iki? Batangura kumupangira imigambi ingene bamugirira nabi. Haleluya! Uyo mutima abantu b'Imana nta handi uva. Aho haraho kenshi umuntu ashobora kwibaza ngo ni bene se bari bamufitiye ishari. Oya, si bene se, ahubwo ni satani yari ibabajwe nuko Yosefu ibona inyenyeri iri ku buzima bwiwe, ibona icyo Imana izomukoresha. Haleluya! Ikabona ko ari imigambi ya satani azoburizamo. Rero ngo baca baravuga ati reka tumuterere mu cobo cyangwa mu kinogo bashiramwe amazi. Bakimutereramo, bakimutereyemo babwira se ko Yosefu ngo bafata impuzu ze bazishira ko amaraso, babaza ishuri y'impene, ngo hanyuma isuguru y'impene baca barungikira se ati Yosefu, ati igikoko caramuriye, ati raba n'impuzu ziwe. Se ngo arababara cyane. Hanyuma mukuru wabo aravuga ati ibi tuba dukoze sibyo gusesa amaraso, ahubwo reka tumugurishe. Haleluya! Kubera iki? Kubera Imana yari izi neza isezerano rya Yosefu riri. Isezerano rya Yosefu riri ngo babona abanyegiputa ngo bariko baragenda, ngo bacaravuga ati reka tumudandaze kuri we. Yosefu baramudandaza, baramugurisha, bamutwara hehe? Bamutwara muri Egiputa. Ikigwa cacu nahakiri. Urumva Yosefu uravye agahinda yagize, umwana yakundwa na muvyeyi wiwe, umwana yarafyenye, hama igitondo kimwe akisanga ahantu ari mujari incoreke y'ahantu, murumva ko atari ibintu vyoroshe. Nibaza ko byakomerekeje umutima we kandi birumvikana. Haleluya! Haleluya! Aha hurira n'intambara, muka Potifara mugerageza, kuko ngo naho yari muri ibyo bintu byose, ijambo ry'Imana ryavuga neza ko Yosefu yagize ikiganza kiza no kwa Potifari. Gushikaho Potifari ngo umugisha wabaye mu rugo rwiwe, ibitungwa biragwira, imirimo irimbuka. Kubera iki? Kubera hari umunyamugisha yarinjire mu rugo rwiwe. Haleluya! Ariko satani kubw'umugambi muba ifitiye Yosefu, iterereza iki muka Potifari ngo akunda Yosefu cyane, aramwifuza, yifuza ko baryamana. Yosefu nawe kubera yarazi neza, yank'icyaha, atinya icyaha, yubaha Imana, haravuga ati sinshobora gukora icyaha, sinshobora gufata ngo ngurishe umugisha wanjye ndawugurishe ku kamanyu k'umutsima. Imana idufashe, Imana idufashe. Yosefu aramwankira, amwankiye uyu mugore umunsi umwe ngo abonye ari babiri, ngo amufata ku nguvu. Haleluya! Amufata ku nguvu. Yosefu aratariruka, ngo muka Potifari asigarana iki? Asigarana umutamana wiwe. Hama avuza induru ati ngo murabe ibyo wamuja nkoreye.
naho hose satani yashaka iki? Yashaka kuburizamwe iki? Isezerano rya Yosefu. Ariko Imana yarigize iki? Imana yari iteramiye ico yamuvuzeko. Ngira nkubwire muntu w'Imana, uyu mwanya ushobora kubona uri kuraca mu nzira nk'izo Yosefu yaciyemo, ukabona uri kuragwanywa, kandi Imana yakuvuze ko amasezerano akomeye, ukavuga uti none ibi bintu ndiko ndacamo nibi. Umviriza nkubwire, umwasi agwanya ico nyene. Haleluya. Ariko Imana nayo igize iteramiye ico yakuvuzeko, kuko ni inyungu y'Imana n'umugambi w'Imana, kandi Imana irinda kukirinda kugira ngo ugire iki? Ukibemo. Haleluya. Wewe ntiwikure mu masezerano, ntutege ubwoba n'ivyo uri kuracamo. Haleluya. Ntibigutera ubwoba. N'umwasi uwo nawe kugira ngo umuneshe nukuba mu kugororoka. Haleluya. Nukugendana n'Imana, nukurongorwa n'Imana, nukuba kure y'icaha. Haleluya. Haleluya. Kuko Satani ashaka kugutuza, Satani ashaka kuguhushisha umugisha wawe. Ariko Yosefu, haleluya, Yosefu ni icitegerezo kizima. We yarahagaze. Haleluya. Ntiyatinya ingorane zishobora kumubako, kuko urumva muka Potifari avuga induru byasigura ko yari kwamufata ku nguvu, kandi nivyo yavuga. Nivyo yavuga. Yosefu Potifari yari umuntu akomeye, yari cegera c'umwami. Haleluya. Urumva Yosefu yari hagati y'urupfu no kubaho, ariko aravuga ati jewe hako mpemuka ku Mana yanje, ndemera mpeba ubugingo bwanje. Haleluya. Haleluya. Aravuga ati ndemera mpeba ubugingo bwanje. Yosefu bagira iki? Baja kumufunga. Nibaza ko no kuja gufunga ashobora kuba yarakubiswe. Afande umwana w'umuntu akomeye, umugore w'umuntu akomeye, ariko ashaka gushurashuzwa n'agahungu k'agakozi k'akagurano bazanye baguze. Urumva ko ari ikintu gikomeye. Ariko Yosefu aravuga ati uko bimeze kose sinemera guhemuka. Mbiga uyu munsi wewe nanje dushitse muri iyi situation two kwifata gute? Utari umuntu yanywanye n'Imana, utari umuntu afise kwa kwizera kutanyiganyiga. Benshi bovuga bati turemeye nta kundi, turi muri situation, ndi mu gihugu ta muntu hanze, ndahantu hagoye nta kundi. Ariko waravuga ngo sinshobora. Nguyu umutima Imana iri kwira kurondera ko wewe nanje. Haleluya. Haleluya. Ntutinye. Ibitebwo bandi bizobura kuza, kuko Satani azokuzanira ibitebwo mu buzima bwawe. Agerageza iki ni cankaza n'ikindi. Haleluya. Haleluya. Niyazana uyu murabona ko yazanye kwankwa na bene wabo, ivyo aravyihanganira ntaco vyigeze bimutwara, yagumye abakunda. Murazi ko twabonye ko n'igihe bari bakiri muhira bamwanka, ariko nticyabuje ko agenda kubagemurira n'urukundo. Haleluya. Kandi azi neza ko bamwanka, ariko ivyo ntaco vyamutwaye. Aravuga ati reka ndabagemurire. Bamuta mu gobo mu cobo. Yosefu ntaho tubona ariko arabatuka, ntaho tubona ariko aragwana, ariko baramugurisha, aremera, aragenda. Haleluya. Kuko yaravuga ati ibyo ari byo byose iyamvuze ko rijya jambo niyo kwizerwa. Haleluya. No kubikora izobikora. Nguko kwizera Imana dushakako. Nituraba amasircumstances ibigeragezo ducamo, ngo bidutume tuva ku Mana, bidutume duhemuka. Haleluya. Rimwe na rimwe n'Imana iravyemera. Iravyemera. Iyo nzira nyene Yosefu iyo yanka no kuja muri Egypt ntiyari guhura n'umugisha wiwe. Muri prison niho hatumye ashika ibwami. Murazi ko bamufunze noneho ngo agire gikundira, aho yagira hose yagira igikundiro, ngo abuki umukuru wa prisoni. Hanyuma abantu bavuye ibwami barafungwa babiri, bafunzwe ngo hama bararota. Haleluya. Barose Yosefu arotora indoto zabo, arababwira atumva wewe mwese murafungurwa mutari, atariko wewe niwashika bazokwica, atariko wewe uzosubira mu kazi kawe. Byagenze uko nyene. Haleluya. Hama umwami nawe arota inzozi. Arota inzozi. Arose inzozi. Umwami arabura umuntu numwe. Arotora inzozi yarose. Wa muntu aribuka ati muri prison hari umuntu yandotoriye indoto, kandi uko yazindotoye niko byagenze. Yosefu bamukurayo. Haleluya. Yosefu bamukura muri prison, araza arotorera umwami inzozi, kandi zigenda uko nyene. Kandi
ibyo murotoreye aravuga ati nta muntu numwe yoshobora kwegeranya ko yavuze ati ngo yabonye ngo inka ngo zonze ngo zigenda zikamiragura inka zivyibushe hama ngo abona acabumubwira ati izo nka wabonye zonze ati ni hazoba inzara hazoba inzara ku buryo abantu bazopfa n'inzara ati zijya zine inka wabonye zivyibushe ati ni kuvuga ko azoba ari igihe cyo kurima mukimbura ati rero vyiza muze mufate mubikire iyo inzara izoza ku buryo ntimubisesagure cyangwa mu vyonone ahubwo mugerageze mugira amasitoka azotuma batunga muri ico gihe cy'imyaka y'inzara. Haleluya. Hama Farawo aravuga ati nta wundi muntu tubona yo bishobora atari wewe. Haleluya. Yosefu abiki aba umushikiranganje wa finance abitegera c'umwami. Haleluya. Haleluya. Bene se baraje gusuma kubera inzara nabo nyene yari yabacitseko. Hanyuma bagira iki bikubita imbere kwa kundi nyene Yosefu yabirota. Haleluya. Umuntu w'Imana ntutinyonze uri kuracamo. Yosefu yari kwiheba yari kwihebura akavuga ati jewe ndabivuye mu Imana yarambeshe ariko Yosefu yarashindiriye aguma yubaha Imana iyo nzira nyene niyo iri kumujana mu masezerano yiwe nawe iri kuracamo nigiri gushikane mu masezerano yawe. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha mugira umunsi mwiza. Imana datarugira byose uri mwijuru ndagushimiye kubw'ijambo ryawe Mana uri mwiza kandi ugira neza wewe ntukangwa nibikomeye kuko nta kikomeye imbere yawe. Rero umukunzi mwiza ndasengera umuntu wese azokumvira ijambo wari wihebye yari yihebuye amenye ko iyo nzira nyene ari kwiramushikana mu masezerano nuko ari Yosefu yaciye mu nzira ikomeye ariko iri kumusibwamira mu masezerano yiwe. None mukunzi mwiza ndagushimiye kandi ndakuninahaje kuri ijambo rizogira ubushobozi kuri benshi bakarema kandi rikabaremesha. Hama icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe nk'aba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mugira umunsi mwiza mwarahezagiwe.